Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro kandi hezagire umuntu wese ari muri kino kibanza n'ubikatwumvira biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Tugiye gusangira amajambo afatiye n'inondwi agiye kurabira hamwe inyigisho itubwira ngo ni gukira ibikomere vya kahise. Imana ihabwe icyubahiro. Gukira ibikomere vyande vya kahise. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Burya iyo ubonye umuntu ni cyaremwe kigoye gutahura. Ntushobora kubona umuntu ngo muganire mwirigwana uyu munsi umwe indwi imwe naho mu mwaka nguhegeye kumutora. Ni cyaremwe cyiza mugabo burya Imana yakiremye nigishoka gitahurika neza cyangwa 100%. Nicyo gituma hari ibintu bitagaragara kuri cyo hakaba n'ibigaragara kuri cyo. Abaganga ugiye ngo umuntu agiye kwa muganga barafise ubumenyi bahawe bize n'ubagabandanya kugenda bavumbura ubundi bwenge kandi barafise ingwara baramaze kuzihana amazina ku buryo ubabwiye uti iyi ngwara mwe mupimye uti ego mwayitoye bavuga ngo ego canke oya kuko baramaze gushiraho ubwenge bwo kubipima. Hakaba n'ibindi kumbure bigoye utavyeretswe n'ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Igituma binagoye nuko n'ubushakashatsi burakogwa mugana n'ababukoze bamwe ntibabukoze ari abantu b'Imana nivyo batoye ntibatoye ivy'Imana bafite ikintu batoye kandi n'ukuri mugabo hari n'ivyo badashobora gutora. Mbega mwonsigurira igituma umuntu ashobora kumva muri we adakunzwe babipimira hehe? Ni muri laboratoire imeze gute? Mbega hari ahandi hantu ugiye kwa muganga mu bihugu biteye imbere bashobora gusigura igituma umuntu afise ubwoba babipimira hehe? Mbega bosigura igituma umuntu muri bashobora kumva umenga iciza nuko yopfa nuko yogenda babipimira hehe? Arashobora kuvyumva ariko ntamenye aho biko birava. Hari n'abafata ugwembe bakikata ngo ndakeneye kubona amaraso amvuye imwe nameze. Kubera iki? Hari ingwara zimwe ziva mu byo biti bikomera imitima y'abantu, imitima yaseserejwe ndetse bagabona bafise ingene biyumva muri bo, bakabona bafise ingene bakora mu buzima bwabo, bakaba bafise ingene bavuga mu buzima bwabo, muga kubera kutamenya iyo biva bamwe bagahitamo kubana navyo mu gihe byari byoroshe gukira, ariko Imana yarifuza ko dukira. Imana ihabwe icyubahiro. None ko umuntu agoye gutora tumwitende? Iyo we wibonye cyangwa kuriyumvira ko we witande, ni wamenya ukuri urashaka kumenya ko kwisuzuma. Ni wamenya ko kwisuzuma uraja kumenya naho ushira inkomezi ngo ukire. Bamwe bitaba kuko bafise imiryango bakuze biyumva ko bari, abandi bita bifatanije n'ivyo bashoboye gukora tugende umufundi urabaza, abandi bakifatanya n'intara bavukamwo canke ivyo by'imyuga. Kenshi umuntu abura gutora muga aho duhurira ni hehe? Nuko twibukanya ngo umuntu jewe wewe n'undi wese azobaho burya umuntu ni mpwemu, ariko iyo mpwemu irafise umushaha kandi bose baba mu mubiri. Umuntu atahuye ko ari mpwemu kandi afise umushaha ariko akabatembera tumubona, yanacyo tuma tumenya ngo twahuye na naka akabatembera mu mubiri, uca wumva ko ivyo bice bitatu bigize umuntu akwiye kwamarondera ko muri vyo hoba yineza. Mu mpwemu habaye umutekano, mu mushaha wiwe habaye umutekano, hama mu mubiri naho habaye umutekano. Iyo umuntu ari ko arabaho no kwisi akwiye kuba atekana muri ivyo bice bitatu. Muca mubona ko iyo kimwe kimeze nabi umuntu ntabagikwiye. Mbega ntabakizwa basara kubera umushaha umerewe nabi. Mbega iyo umuntu agwaye ingwara ya malaria ntibayimuvure, mbega ntigiye nikorona amafyigo hamagafa. Ugira amafyigo acavuga ati reka inkemu irakijwe nimukoreko. Umuntu akwiye kuba afise muri ibyo bice byose umutekano. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu ni mpwemu
iba muki ifise iki ifise umushaha hama bica biba mubiri. Mbega tuvuze umushaha turavuga iki? Tuvuze umushaha ni ihuriro ryo gushaka kwiwe. Cyo gituma tudakunda bimwe. Abantu bavuye ngo bateke ingezi ryoshe ku rubanza, harababwiye ati iyo go rubanza rutarimwe akarobe ntirubeho. Nuko avyumva n'icyo ashaka. Undi ati rutarimwe inyama ni rusibe. Undi ati jewe baje nkababona nkabaganiriza nkavuga bakanyumva ngo rubanza rwabaye. Bafise ugushaka gutandukanye. Nimpuzu murabe mwambaye bitandukanye kandi mwese muraze kugura ntagire umuntu ikiripabiliza. Mwese muraze kugura. Sivyo? Murazi kwambara mwese. Mufise ivyo mushaka bitandukanye. Ubwenge bwanyu buratandukanye. Umuntu abahaye ivyo mwiga, hari abantu baza gusanga batora kino arico banakunda, ari naco numva banoroheye gutahura, hakaba n'abandi batahura kiriya. Nico bituma gushika n'ubu hari abantu baba lisansiye batigeze batora igiharuro na kimwe. Bagiye baronka ama pourcentage bakuye mu bindi vyigwa. Kandi sabanyavyaha kurusha abandi nuko baremye. Hakaba n'abandi ku gifaransa niyo akiri mu mwaka wa 3 wa maternelle abamaze gukora ibintu bikomeye mu gifaransa nuko niko Imana yamuremye. Kandi bose baraza ubwenge. Ujya atabona igiharuro n'ujya atabona igifaransa bose n'Imana yabaremye yabahaye ubwenge mu bisata bitandukanye. Bafise ubwenge butandukanye. Mugabo bose barafise ubwenge. Bafise ugushaka. Bafise ivyo bashaka. Barafise n'ubwenge. Mugabo kandi barafise n'amarangamutima. Murambaza abantu mbega umuntu yarenganijwe n'uwibwe ninde ababaje cyane? Oya, umuntu yibwe. Murazi ikintu wabiri yakuye agasha? Ngo umuntu aza kagitora uryamye wisinzire wari wiruhukiye. Ngo umuntu arababaje. Undi ati oya reka. Ati kurenganya ubona. Uri mu gihugu ciwawe ukavuga ntibumve, ugasigura ntibumve, hama bakagutwara ibintu byawe. Ati birababaje. Ati nimureke ntimuja gutsindana, ntimuja no guhura, ni kubera amarangamutima yanyu afise uko akoze. Kubera ko bigeze kurenganya papa wawe ubona abantu barenganije urabatahura cyane. Muga kandi kubera yuko mwebwe mwigeze gukora mwibwa. Umuntu yibwe uramutahura cyane. Rero nimurondere kumenana. Umwe sarondera kwereka undi ko ari mu kibanza cyiza cy'ivyo ariko aravuga nimuja guhuza kiretse umwe wese ahisemo gutahura uwundi. Umushaho umuntu urafise ibintu bitatu: ugushaka, ubwenge n'amarangamutima. Nico cyo mubona bamwe batwenga haize umunsi inkuru yaryoshe, hakaba n'abayitwenga itaraba. Dufise ingene abantu bakoze gutandukana nshaka kuba bamwe. Igikomeye nuko mu buzima bwacu twaje mu Mana, Imana ikadukiza ikaduha guharirwa ivyaha, ikatugira ivyaremwe bishasha mu buryo bw'imwemu hameze neza. Mugabo muri ibi nyene mvuze mu gushaka kwacu Satani yashizemwo imyampi mibi, hari imbuto mbi yashizemo abadayiva mu kanya. Mu marangamutima yacu twamaze kononekara, tumeze nabi. Ariko kandi turi mu ishengero, turi mu ngo, turi mu buzi, turi migenderanire n'abandi, duhabwa amabanga mu gihugu, duhabwa amabanga mu ishengero, dusinze tugenda turahabwa. Mugabo kandi hatabaye igikwa cyo gukira muri bya bice ngire mvuge mu kanya muri kono gushaka kwa mu cyane muri kino cyo bitumushaha. Umuntu ashaka kuza akaba afise n'ingabire Imana yazimuhaye azizi, ariko akaba ari kabaho ubuzima atifu Imana itifuza ko abaho. Uwo muntu afise imhemu Yesu yarekijije, ariko uwo mushaha wakuriye hehe? Ngenda havuye mu kanya, wakuriye hejya wavukiye ndetse no korana mu ishengero. Umuntu rero uko afise umushaha niko afise n'amakuru amurimo kandi menshi. Afise stock d'information, afise amakuru menshi amurimo. Abagize ubushakashatsi ku muntu basanze umuntu aronka amakuru cyane cyane aciye mu buryo butanu. Kimwe mu Faransa bamwe bita les 5 sens. Umuntu umukozeko aramenya ko ari ikintu kimukozeho kandi akayibwira wenyine akitahura akamenya ngo hari umuntu ankozeko. Kandi umuntu uvugije ingoma uri kuravuga nkuko ndavuga arahi ikintu yumva kandi cyo yumvise arabisana agenda kugishira muri we.
umuntu kandi umutekeye inyama impande nk'ubu hari abantu amazuru aguma arabakwajerane ngaha nawe batabitubariye kandi akamoto kaje hari ikintu kababwira ngo iyi nyama yokeje neza akabwira umutima ngo ni neza mugabo ni yokeje nawe naho cyangwa itetse nabe arabivuga kandi aravyibwira nyene kandi bigiye muri we waza ntaco bijya gukora biraja kugira ico bikoze muri we gishobora kuba cyiza cye gishobora kuba ari kibi arumviriza ku rurimi ati ibintu aya mata arapfuye cyangwa ntapfuye naho hari abantu bavuga ngo nta mata apfa kubera ko yakunda cyane ashize ku rurimi aragikira yumvise ati ikintu kimeze neza ça sent bon kirabishe kiraryoshe nico kwama ndaryanzo kwama ndakijya hari inkuru ziko ziramujamwe uyo muntu afise amakuru menshi agomba aba muri we kandi hari n'ivyo anabona yarabonye abantu barenganijwe yarabonye abantu bahawe tapi huje bahawe icyubaro kuri aeroport yarabonye umuntu nakari kararahira yarabonye papa yakora akubita mama wiwe afise intagiye yarabona mugabe ivyo yabonye ntiyabonye ijisho habonye umutima birabitse muri we kandi kubera afise ingabire yibaza ngo sava kubera ko yaronse umugabo yibaza ngo sava kuko umenga mwishoro genda bitora umenga sava kubera yuko umenga ibintu bigenda bitera imbere mu kazi umenga sava ariko arafise ikindi gice naco ni mpema agomba kugenderamwo umuntu amerewe neza n'umuntu mu mpemu amerewe neza mu mushaka amererwa neza no mu akamererwa neza byose cyabigira umuntu hagiye umuntu kenshi abantu babakizwa turahungira muri mpemu cyane ariko n'Imana ntitugombe ko mu mubiri hakintu Imana ikora cyangwa abantu batugendana bakorako umuntu aguye ati sha vraiment iki kintu turakikuzeho ko ari ikintu cyiza mugabo kino urarabo hindura ngo cyese nk'umuntu akiri urubanza jewe none ngiwanyu ni wahamagaye haba hari utubazo ntiduhungire muri mpemu nk'abo umenga twibera mu bicu dutaha mu ngo tubisaho dukora dufise serire tugenderamo dufise korale turirimbana dufise ekipe dukorana kandi ya kipe turimwo nitwama turi muri mpemu n'umushaha turakeneye kuwujya ko ibi urimwo ntuzokwamurandirimbira sinzokwama ndabigisha oyaye hari ibihe byo kuja muri restaurant hari ibihe byo gukora mu manza bene data muri komite hari ibihe byo gukosorana hagati y'abavukana hari ibihe wewe tukakubona udahumirije turagukeneye udahumirije turakeneye utari kurasenga utari kuravuga turakeneye twicaranye twabizi yaje twese turi ku kivi turi ku kazi tukubone wewe uwo uri kuko ubundi ntitwaba mu ishengero reka mbega amasaha kuba mu ishengero ni makeya none kundu inanga atari nk'ukwezi kw'icumi tutuzi iminsi yose nifata amasaha 3 kwanza nabiri ngaha muri MINEVAM ugwize na 4 usanga kuri egizeho haba 8h icyo ufata amasaha 28 ugwize na 30 720 mwe witora komi 712 rero uri ahantu bariko barakora uri muri bus konvoye yakurenganije yabwiye ngo ntiwarishe kandi warishe Miyani majambo woshira umutahe yoshira mu mutahe no mushaha naho turakeneye ko hagendegwa nitwabe mu mpembwe je nkunda Imana yaje yikunde none muri byose mu bice byose mu mushaha wawe mu byo ukora byose uri mu rugo uri ahantu bakwemeye uri aho batakwemeye aho bakubashe aho batakubashe aho bagutahuye aho batagutahuye aho uhaze naho udahaze ubanze ubu umuntu akwiye Imana ihabwe icyubahiro mu buzima bw'umuntu umuntu agenda ararugira amakuru ava mu isi guhera ujya munsi avuka abantu benshi bageje mugangirana ibinyoma sinzi bavuga ngo kubera ko umwana iyo avutse acarira ngo sa abaje mu isi yanduye sa kandi ngo niyo atarize ngo acamukwita bwira bariko yogira nte ngo yekana ko akomeye mugabo bamwe bavuga ngo urumva ngo wavuze ngo ndahinduye isi reka mbanze menyere ngo nahora ahantu hashushe ngo ndagiye ahantu hagoye rero reka ntaco reka nitegure mbe ndarira bigaragara ariko iyo nsiguro je ntayo mvuga niyo numvanya abantu kandi ngo tunayihagararako mugabo icyo ngomba kuvuga niki
nuko inosi iyi si irafise câble d'alimentation, irafise umuringoti pana fibre optique, umuringoti wagutse cyane ufite diameter niniya cyane, uri connecté ku muntu ugenda uramuha amakuru cyane. Kandi tukiri bato ntidushobora kugira filtre ngo tumenye bitwinjira muri bitatwinjiramo, byose bituzamo areta brits, bitirundamwo byose uhereye muri inde maternité. Umuntu rero iyo umubonye amakuru muri mo ni menshi cyane, afise inkuru nyinshi, nta na servere yose uzoshaka kujamo nyinshi. Kandi cyo gutangaza kujya uvuga, kujya wambara, kujya wigenza, kujya ko wifata mu buryo canke buriya biva mu makuru akurimwo. Nico gituma rero iyo umuntu ari mu mwami akwiye kumenya ingene akoresha ayo makuru. Ntugenda gufutisha kuko byaramaze kuba, ariko hari inyifati ikwiye kuba muri ivyo, ugasanga ikubaho neza naho kahise kawe bagenze nabi. Imana ihabwe icyubahiro. Hariyo ibintu bitatu bitugira ko uruhara mu kubaho kwacu, twaba dukijijwe cyangwa tudakijijwe. Gusa iyo tumaze gukizwa hoho tuba dufise kamere mu bushobozi bwo kumenya ingene tuyungurura ibituzamo. Ivyo bintu bitatu ntushobora kuvyikurako, ntushobora kubaho bitariho. Iyo Imana yagombye ko bivaho nyene bayagombye ko bivaho nyene, mugabo ndazi ko nta muntu adafise ico vyamukozeko. Nico bamwe bashaka kwita figure d'autorité. Ahantu hari ubukuru ku muntu, hariho umuryango wawe, hariho Imana yawe cyangwa isengero ryawe, hakaba n'igihugu cyawe. Nimba ukumeze ari uko mbona, umuryango wawe ufite ikintu wakoze, Imana yavuze ikintu yagukozeko, n'igihugu cyawe yavuze ikintu cyagize nte tagukozeko. Nibyo cyangwa sivyo? Umuryango, mu muryango ahantu ikintu umuntu akora mu muryango cyari iki, kumva ko afise ahantu ya partner, kumva ko afise abantu abona ko bamuvyaye, kumva ko afise abantu bamwiyitirira, kumva ko afise ahantu yumva ko atagati karibu, kumva ko afise ahantu izina ryo barizi kandi bamuzi mu bimugize byose bakamuha agaciro. Arafise aho ya partner kandi akumva ko yaje hageze. Mucamubona ko ikibazo ikunda gushikira abantu mu miryango bita bavyitayemwo. Abana ba kabiri canke abana babahererezi, abana ba kabiri iyo urugo kenshi rose umwana wa mbere kubera ngira kumbure bakerekera nyuzura cyangwa gati bidutwaye amafaranga menshi, rero kete turarindiriye umwana wa kabiri tumuvyare après 5 hama Imana ikakekora ivyaye ataka nikavyitayemwo kweri. Ugasanga umuntu yitwa amazina ya Edgar arakaza mugabo kandi harakandi gito kandi ugasanga umwana arabizi. Uwo mwana biramugora kwakira mwene ivyo, kuko se amubonye cyangwa namubonye yibuka ingene uwo mwana yaje credit arahera, yaje muri découvert, akumenga uwo mwana vraiment nico gituma karangora kwanza. Urazi wewe umwana akavyumva akaca sigara nigana, mbega jewe nduwi canke hari ukuntu vyagenze batariko barambarira neza. Atuza ku mwana tuza kuba ari karonka mu muryango, kumva ko yitirigwa se, yitirigwa nyina, kumva ko yaje akenewe, naho mpaba ndayivuga ivyo si vyo wacu kubijamwo. Vyarashitse mugabo tujya kurondera inzu yavyo. Umuntu atangura kurira muhiri wabo, nta mwana akura yitangira rasyo, nta mwana akura yiyambika. Nico gituma umwe yaragize cigwa ndibuka kera hari nka 2013 ishiramwe Tars ryari riko irakora icigwa hamwe na JZ, beko rimwe ati none ko igihugu bimwe bimwe abarongozi badakora ibikorwa neza by'uburongozi mu bihugu baba barongowe canke mu bisata bitandukanye bariko bararongora. Ndibuka bariko barangiza komika bavuze bati twasanze ikibazo gikomeye ari ngiki, ati en Afrique iyo umuntu abaye murongozi ayifata ko agiraje kuko yakuze wabo atajya, benase basonzera hamwe, beramawe basonzera hamwe, kiboroze munacaborogera rimwe, umuhaye kuba directeur general kanaka gati ngirenge afise imyaka 5 ningahe 5 8 asigaje imyaka ingahe iki,
acarya inyama z'ubwoko bwose n'idahiye acarya mu mezi 12 gute afise inkokora ngaha ibivumvuri ngaha ibivyimba ngaha agira rattrapage yateza kuba yarariye iwabo agakura kiri muri za maternelle za primaire niho bagukubitira kurya niyo nkoni ibisiguritse ati mwana gya kuko ndiko ndarondera hacaba ikibazo iyo umuntu mu muryango atacahakuye ajya azocajya mu kiringo cyo kuba utile a 60 a 50 niturabagi turamugisha ku mahanga no ku miryango mugabo benshi kubera igikomere cyo kutajya iwabo gusa n'umenga bafite ideni ryo kurya ico ni igikomere cya Kahise naho umenga nta musozi kigutera iyo ni inzara ya karande ukwiye kurya iby'Imana hama nta kubi byaraheze tuca dutera ibibazo mu miryango ukuze utambara iwanyu uronse umugabo mengo urose ugira kwambike aho kubaka urugo ugaca umenga urukundo rwa rugaragara muri demi orande wapi ubaka urugo uvana ibitenge ivyo nibikomere biri muri wose amakuru yakurunze muti muryango wanyibangaburiye ko ndose umugabo rero ngire nambare ngirenge wapi siko Imana ibivuga ivyo nibibaza abantu bagendana mugabo biranyege kandi baravugishwa mugabo wese muhira abwo bashira kujya musonga ati none reka shareka urazi hepfo ingene bambara ubona cyende mugone nk'abandi kubera iki urugo rwawe umengana kajye ko kurya akajye ko kwambara kubera akajye ko kuba utile kubi abikimazi hari amakuru akuri moteza kumenya ingene yayungurura mu muryango niyo duherwa affection kumva mugikunde twumva ko dufise amaranga mutima arimwo acceptation ko twemewe nahataje tuba turamara kumva ko bakuzi izina kumva ko sitaye babwira mpore kumva ko babonye utashutse byo bagira uruhagarara kumva ko bashaka kubona ikintu cyiza kuri bakakikuvuga ko ariko rero kubera abadata na ba mama uracibabona ngene byagiye biragenda aha benshi kaje teme katabonetse muhira n'ikibazo ubundi kaje teme kagusanze muri go sikabibira karakeneye mukavuge cyane ngo kandi nako muhira karakwiye kuba abana kiko barakura nicyo gituma abantu bamwe iyo badahawe ikibanza umenga bogwana iyo utamumenya aho mwicarika umenga n'intambara iyo utamenye icari umenga kakajambo ngo unaniwa nusu kavuye hehe jewe unzigice unaniwa nusu nta gitabarandika nta mugambwe yatanguje nta ndirimbo arasohora uwo muntu bumenye umukuye he gasha miye uyu we nani nta bintu bikuvuga ko tuzi kutabironke muhiri wabo pfa mugendo ndere byo mu Mana Imana ikugaburireyo ega hari ibintu tuziza guheba muhira niyo hari ahantu hakomeye cyane umuntu ashobora no guhabwa indero akamenya ngo ntubikore akamenya hari umuntu ambwira sindabikora akamenya kujira l'autorité akamenya umuntu amuhana kandi akamuhanura akamubwira icyo gukora n'ikitari cyo gukora akamubuza akemera ati bambuje abansumba ndafise grand frère pour mama ni wanganza ko abavyeyi barapfuye canke papa ari hanze ni bansigiye canke ubu ni mama ubu ni papa yambugije ntavyemeye ariko ugiye kuraba kubera kutamenyera ubukuru bw'abandi hejuru yacu bamwe barakizwa mbwa ari ntagondwa simziza abayisilamu mugabo ni ntagondwa ntukoreko wowe ukomye inzuki kandi n'umurongozi arongoye abandi kandi aravugishwa kandi araririmba kandi umupastori kandi azi ikintu kanaka akora ingabire azifise muga kubera atamenyeye ko hari umuntu amuja hejuru atamenye avi contraire umuntu amuhicimviro gitandukanye n'iciwe kubera ko atigeze aronka umuntu agira icyo amubwiye ku byo yakoze reka ntitungana sha mwaza ngaha nga sumbutu
ugasanga dufise abantu mu ngo, mu mashengero, mu buzi, Imana yahaye ingabire, yahaye agaciro, yahaye ubuntu bwo muri Kristo Yesu, mugafise ikibazo cy'umushaha kubera amakuru bafise y'ivyo ibyagiye biraba ko muhira, si amakuru meza. Harya rero, on vous comprend mais on ne vous soutient pas. Turabatahura tubonye ingene mumeze, naje mu ntara mubonye ingene meze, ariko ntimushikire mu makosa yanje kuko ariko ndabonona. Umuntu akwiye kuba yemera ko bamufyonda agafyondeka. Kera twarahisha ivoka, bura wikura kanda ifoko midi dukoranako, ndavyumva. Hari icyago gikunditse, sivyo? Rero umuntu ajya kuba muzima ni umuntu yemera bakamufyonda. Aba muri bene data ati ko papa yapfuye nkiri muto, ndazi ikibazo mfise, sinkunda umuntu anganza, sinkunda umuntu ajya kumbwira ibyo ntashaka. Rero ko mbona ariko ndahomba umugisha wo kuba munsi y'uburongozi, reka nemere mfyondwe nabo tungana kwanza. Nje ndamenyera bamfyonda, ko mbona bafyonzwe nibo bagenda baba beza, reka nemere bamfyonde. Je dois me faire violence. Nteza kwemera nka pondekara. Mugabo mpondekara ndiko mba muzima. Ejo nzoba n'umurongozi nanje mwiza, ejo nzokora kugo wanje neza, ejo nzorongora abandi nanje neza, nzokora mu ngabire yanje neza kuko baramfyonda nkavyemera. Mu muryango rero buryo ni kibanza kidasanzwe ciza, mugabo kandi cabaye nabi kubera Satani. Muri ako Satani yabanje gutera umuryango. Muravye bera mu miryango biteye ubwoba. Biteye ubwoba bera mu miryango. Niho umuntu ashaka kwakabwira umugore ati mviriza, igihe nagutwara nuko ndari nkenye kwere. Mugabo nta kundi ko namaze gutwara. Uraze kubwira iryo jambo. Murubatse, ufise umutwaro wo gusengera urugo, ati Mana yanje urugo rwanje rukomeze. Umutama yakubise mutseri 9 ati iyo nja kubimenya, naye kurindira nkatunga ukundi we ntitujanye. Hari bitoroshe. Kumva umwana bwiye ati kiya kana sinzi twagakuye, ubona gasana twebe ngahana. Iyo nkukiye. Iyo nkuki none asana sekuru, asana inasenge, asana. Umuntu agacakura iminsi yose mu kiyo. None je nsana mama, nsana papa, nsana mama, nsana papa. Ni uzokumva abantu ko aragana ngo je makunda kumbwira ngo nsana mama, kumba arazi ko atarumwe bamubwiye kwasa, aguma yibaza ko gihe bambwira kwasa atarumwe basa, umenga igihugu cyari kibimenye, acakura na vide. Iyo umuvyeyi yo kwitirira akabura nomwe. Umwana yaronka visa akagenda ahantu, ukabona amazi amezi 2 adaterefona se, ngune kutavuga wewe. Yashaye mvuge. Igasi ngukumbura. Ntimukeneye amahera none. Mukeneye desa canke $100. Ati kubera mwamvyaye ndashaka kubaha $100. Mugabo ya wa muringo tufatanye umuvyeyi n'umwana nta uhari. Utamenya hano waterewe nk'umwana w'Imana. Urashaka kumenga je ndakunda umuntu atanderanje. Nkunda ahantu kuba ahantu haje nyene. Ukavyita ubuzima, kumbe ni gikomere kinyegeye cyuko tanumwe wiyitirira, atanumwe wumva umenga muri kumwe. Ivyo ni bikomere vyateye abantu. Handi hantu hakomeye dukura amakuru aturunzemwe ni mu Mana ubwayo. Imana ubona benshi twataye kutariko. Twumvise umugisha tuwita inka, tuwita umugisha tuwita abakobwa n'abahungu, tuwita amafaranga, tuwita amazu. Tiyo Mana ko ari Imana ngo ndaraguhezagiye muri Aburahamu. Rero sinze mpange ko ari Imana ihezagira none nja gupanga kubera iki? Ko ari Imana ihezagira kubera iki none ndi Imana ivyeri? Kubera iki ngira ngo ndarimye nkabura amazi y'umuceri? Kubera iki? Iyo Mana none yoba n'umunyamugisha canke jewe ndavumye? Umugisha w'Imana twawuhaye insiguro itariyo, tuyasanga iyo Mana yaje twayitaye no kutariko. None des fois Imana itahogwa nk'Imana itatubaye hafi, urukundo rwayo ntiturubona neza.
iyo Mana kandi yatubwiye ngo nzobaba hafi nimwaca mu nzuzi nzoba ndi kumwe na mwebwe nimwaca mu mbeya ntizobababura. Dufise amasezerano akomeye cyane mugabo kandi twigeze twiyumvira ingene iyo nyene ifata ikibi ikacemera kaba hano ku isi hama ikagindura imwe iciza. Nama niyumvira ati none ko jewe abana afise bose umuvyeyi yabavyaye kuri Cesarienne, avyumvira ukamenga nanje ndiko ndatwagwa ahantu. Wiyumviye gutabura umuvyeyi amaraso ava umubabaro bitera n'ibindi, ako naraba abana ati none aba bana bavuye mu mbugitiraho kwere ukavyumvira ati none iyo Mana yanje ifo ko ndayitahura uko imeze. Nayitaye uko imeze nzonsa mfata uruhande rumwe ndaruhungiremo ngo niyo Mana yanje, ariko urundi ruhande sinemere ko iba Imana. Abenshi bafise ibikomere bito ko batewe n'Imana ariko siyo, bafise ibikomere kubera kudatahura Imana. Umugambi wayo twawuhaye ini dimension iri unidirectionnel, ruhande rumwe. Ko hari Imana ivuga ngo iradukunda izotugira neza, ego ega nizotugira neza nivyo. Nanizo tugira neza bizosha hehe? Mbega iyo umuntu aronsa akazi akanwa akazi ari uko hahora abanje kwiba baca bamwirukana, Imana ibihezagiye cyane ntibihezagiye? Ibihezagiye ibitanze umugisha kandi bagenda kagakora kandi bataye ntahe ngaha mwishengero ngo ni Imana icinzira aho zi. Ariko kandi siyo yatumye uriya muntu yiba. Ibyo yarivye kandi ingaruka zohavata nazironka aravye neza. Mugabo Imana yahezagiye ko niyatumye kaya kazi karonka. Kandi uwo muntu agiye atangwe gushikira departement y'amaserire canke ya mission canke iki n'inyubako ngwe mwishengero. Agira atangwe gutunga imfuvyi za mushikiwe. Agira atangwe gukora ibikorwa vyiza kubera amahera agiye kuronka. Mugabo sazi make mu kazi keza. Burya Imana yacu hari ibikomere dufise, hari amakuru dufise kuri yo, mugabo ayo makuru muri twebwe ari mal géré, tuyakoresha kutariko kuko ntitwayasuzumiye neza. Imana yacu des fois yarabaye mal compris. Wari kuguha ngo utegure ibikorwa vy'ivuga butumwa ukoreze ziriya ntumwa 12, uri kuragira inventaire des besoins, ndazi we gutanga indogoba, ugatanga n'amafaranga, ugatanga n'ivyete vy'abami ngo gene bararengana imbibe, ndazi ko ivyo bavuga. Mwa mu rutoni Imana yabonye mwemu yera ikibona ni hamwa, niko ari guhitamo wewe. Mwemu yera hamwe n'iki ihamwe ati reka buzure. Herode aca birukako baca bagenda bava mu bihugu vyabo, uko bagenda baravuga Aziya ifatwe yose, Afrika ifashe yose, ni Buraya hafatwe igice mu myaka itarenga 70. Iyo Mana irikwiye, nico gituma iyo Imana wayitahuye neza niyo wowe ufunze nkajya kwa Pawulo uduza isengesho kandi uduza ishimwe, ntiwama muri Imana kubera iki kamana, kubera iki warihe. Ibi byashikiye Jean Baptiste araja arakoze ibikorwa by'ukuri by'iteka, aravuze ubutumwa bwiza bwo kwihana, aravuze Yesu ko azoza. Yesu amusanze ku ruzi aramubatije, amvuze ko amajambo akomeye ati burya uyu muntu uyu mwari muzi ko nashobora no gukora ku marase y'ibirata vyiwe, uyu je nishira mu mazi abantu gusa, uyu washira mu muriro. Ati kandi uyu wewe yamyeho ntaranabaho, je ni mwene Zakariya hajya, ariko uyu yamyeho. Akanya gato Imana icemera ko Herode amufunga mu gasho. Ijoro rya mbere ku kadirisha ati nta uraza, irya kabiri nta uraza, irya gatatu nta uraza, n'isorori nta yaje, nta nikete yo kuremesha ryaje. Ati ntabara mpamagara bamwe twaba tugendana, baraza. Gena mumbarize kino kibazo, uri wowe ndakwiye kuza canke turindire? Yesu ati uyu muntu afise amakuru atakoresheje neza muri we, kuburyo vyamutwara atibuka ico yamvuze ko nico yankoze ko. Ati rero ntihakenewe icete, ntihakenewe ishuku kibazo, nimuze. Amugurura abantu babona, ahumura abantu babona, akiza abagwayi babona. Ati
mugende mubwire ivyo muti turungu tubiri nduguruye twamugina. Impumyi zirahumuka, ibipfamatwi birumva, ibimuga biratambuka, ariko ntihagira akantu mwibagira muvyo ngire mvuge. Harahiriwe uwo ivyanje bidatsitaza. Harahiriwe umuntu yabonye amakuru atari yiteze arondera ingene Imana yabona, niko kudatsitara. Nayo ubundi wabuze umuntu ukunda, wahomvye, bakurenganije, kuca uvuga ngo nibisanzwe, biragoye utari Imana ibiguhaye muri wewe. Utari umuntu afise amaso y'imwemu, biragoye kubona iciza mu karenganyo. Utari umuntu w'imwemu, biragoye kubona ko Imana yarizi ko Tanganyika rugire ruduge rukimura abantu. Ariko vyabaye abakizo bahaye. Ntidufise interesse yo gapasta ngaha. None dusengera igihugu. None igihe Tanganyika yaduga mwarihe? Mwari haba intercesseur. Mwari ko murayishima kuko itihenda. Mwishimwe ryayo yaravyagiye, hamira Tanganyika ati je nateguye kuyiduza. Nimba ngo bakubigisha kutayirenganya, singira abantu azobitahura. Ariko ico nzi cyo yaraduze. Uyu mu pastor arongoye ishengero kuri MINEVAM ku isi yose, Bishop Priere yadushingiye intahe y'umuntu wo mwishengero ryo mu Gatumba. Murazi ko naho ni harategwa n'amazi. Umwaka wahera umuntu yene yatewe n'ibibazo by'amazi, inzu yamererwa nabi, ariko amera nk'ayagabanutse atangira ivyizigiro. Azabona imvura hagiye uvira imeteye ubwoba, umuyaga emwe hamwe nyene utakibona na Kongo. Aho umenga imvura ikitumbera i Burundi. Asaja mu nzu ati mana wamenga imvura ikekubita imigere ngo isubire muri Kongo. Imana iramureka no kuruhararuha ikimuhitiro. Imuhaye itiro aca arasinzira. Asinziye aca abona muri mwemu hari umuntu heka arazenguruka igitanda ciwe. Avuga Zaburi 35 ijambo 35 umenga 55 atari gatandatu. Mbega ihimba yihoraho si cakora umugazungu igitanda ciwe. Mbega ihimba yihoraho si cakora umugazungu igitanda ciwe. Aratebara vyuka ati sha nayiko ndanigana niyo ntazi iyo biza biva. Imvura iragwa, arakirishimwe ku Mana ati yaguye, kandi nasenga nkaho umenga Imana ntiri mwisengesho. Wamenye ndiko nkubita inzoka niyo ngira utamanza gusenga. Imana yakiriye gutaha ubwo mugambi wayo. Harahiriwe uwo ivyayo bidatsitaza. Twabwiwe ko tuzopfa, tutari eternel, mugabo nta numwe ngahazi nge nazopfa. Ega mwese muzopfira mwitiro. Ya, hari abantu bazogongwa na kamyo howo. Ikakuvura neza. Nico guhamba tukakibura. Tugashima ko warukije ati, "Oh, duhavye umugororotsi." Ega birabaho. None hari umuntu azigana azova hano ku isi. Natubwire kwera. Hari umuntu siye tuma turamutegura ikibanza cyiteka kabisa. Uwo muntu yaronse ubugi ingene azogenda. Kandi umunsi Imana izobikora ntizoba yakurenganije. Nizobiguhanye, nizokwese yuko atakamaro ufise, izoba yimbuye umugorotsi wayo. Mane muzi ko Matayo bamusatuje umusumeno. Naho nabwo yatumviriza, uwo bambwiye numwe vraiment. Ntimubambe jewe. Jewe n'umuntu asanzwe. Mumuhe n'ubutumwa bwiza. Bamara muringaniza neza n'umusumeno wagenewe ibiti. Mbega Imana yarabona? Yarabona. Uri umuntu akona guhamuka uti yo yibutse ivyo bintu kayebwe. Imana yacu irahambaye. Imana ifise umugambi wayo hano ku isi, mugabo bisaba amaso y'imwebwe ntidukomeretswe nawo. Ibikomere benshi dufise twabikuye kuki kudatahura iyo Mana. Twabonye abavyeyi baturera badukunda, tumbira ngo ko badukunda rero bazoturambira impande. Imana irazira batora mu buryo butanasiguritse.
kandi malheureusement kubera ko ayo makuru kuyakoresha kutariko, bamwe dufise amashavu adasiguritse, abandi dufise kwanka abandi, abandi dufise kwanka bakibafise, twabonye iwacu dukura turi abakene twanka, none ubu twanka abatunzi n'ibindi bitandukanye. Twabonye iwacu dukura turi nikurana, ngati nkaca nanka abantu bafise abantu benshi, kubera ndikinege bajya bose bagomba bifyinja ngo nuko iwabo ari benshi. Sinkunda abantu ari benshi, kubera iki ntakunda abantu ari benshi? Kubera iwanje ndumwe cyangwa turi babiri. N'amasantima akunda kuza ku muntu kuko atameye kwakira amakuru y'umugambi Imana hano ku isi. Imana idufashe. Umuryango Imana kandi afatanya n'ishengero umugambi wa hano ku isi. Dufise ibikomere mu mashengero kubera iki? Hajya twipfuje ko bamwishengero ariko ntibyagenze ko twabishaka. Twivuga ko ishengero baryubaka bari abakuno, mugabo bagiye basirira abakuno. Igikomere ngico kiraje. Ngo ntibanyumviye kandi ndorosha imyaka. Kandi umunjeniyeri. None iyo bumvira wewe, nanaka bakamwumvira, bari kubaka amashengero angahe. Bisaba duce bugufi munsi y'ibitagenze nkuko tuye tubishaka. On n'est pas souverain. Ntituri abantu bavuga ari kijana, turi mu bantu. Hari ibikomeye by'ukuri dutegwa n'amashengero, cyane tukagira amatante ko bavuga ngo barakundana, anduka nawe sinohomba ngo muri umuntu antefona minimum n'umupastor ambwira ati sha nukuri twumvise byagushikiye ukomere, twumvise ko wahombye. Force attente kugira ibintu rindiye witeze kwishengero, kandi byari nabi bihagize umuntu abikora, mugabo kandi bashaka kutabikora ko hari ibindi bintu byabatwaye umwanya canke bigakuba n'undi muntu, ariko nitwigire le centre d'affection turi mu ishengero. Imana iratubona twese, irazi bidukwiye. Iyo umuntu agize force attente kwishengero si bibi ku gico biteze kwishengero, mugabo kubishiramo idimension légale ngo bategerezwa. Hari igihe usanga ukosaba ibintu bamwe badafitiye ingabire canke vyokozera naka akaba atanonsa n'amakuru icyo ingene nabikora, ugasanga kuri yuruza muri we ibintu bitari byo kandi ntacyo bizakumarira. Ahandi hantu dufise ahantu dukura amakuru ni mu gihugu, le pays, igihugu atante ya mbere umuntu wese yaremwe agira ku gihugu n'ubutungane. Niyo la qualité morale igihugu iteza kugira n'ubutungane. Mvuze igihugu si ubushikanje bw'ubutungane, si umushikanje kanaka, igihugu n'uburongozi bwose. N'umudirecteur wa w'ishuri ujya ari mu gihugu. Iyo umuntu akuza akomeretswa n'umurongozi w'ishure yigako, agakomeretswa ne commune no musantere commune avukamo, yagena mu kazi bakamurenganya akabura n'uwo yitura, uyo muntu asigara muri we yaraseserewe, umutima warakomanaye cyane, muri watacumba kumenga hari n'akamaro koko nawe icuma ari abandi, kubera iki nawe ntacyo bakomariye. Ufise ibikomere kandi urakizwa, ukumva neza, uranezerewe ko hari ibyaha, mugabo urabuza agatima kimpuwe kuko ntazo wize uronka uzikuye ku barongozi bawe w'igihugu. Abantu cyatuza rero mu ishengero tugenda kuronka amabanga natwe mu gihugu, tugiye gushira mu ngiro ivyo natwe twabuze. Nico gituma ayo makuru iyo ari mu muntu ntamenye ingene yakira n'ingene ayajera, uyo muntu biramumera nabi. Nico gituma ubuzima bwacu hagiye tubona umuntu ari sinda bibazwa atacaho amaboko, niyo akoze akantu menga aragaharura cyane, uwaza ngo biva hehe? Nuko adafise umutwe, arawufise n'ubwenge arabufise, mugabo ntigeze abona example zako bantu bagiye bamurongora. Ntiyabonye se afise umwete, ntiyabonye directeur afise umwete, agati yenkeneye gusa aho ngiraho nanditswe, hama gusa nje ndarakorosenke nke bashizeko. Afise muri we kuba sinda bibazwa. Hari nabo tubona bakunda akazi cyane kuko bagomba kwifatanya nako, niko gomba kubaha agaciro, kubera iki mwira ntako baronse. Igihe cyose bamubwiye neza ninge yari yamenye mu ishure, atamenye mu ishure eka abana babiri bamwe twarakuranye barakwikana mu myaka, umuto acaramenya mukuru acarayoberwa, kubera yuko uwo mukuru bari bamututse cyane. Igihe kimwe mama we avyura umuhungu,
amuvyira ngo akore igikorwa, avyira umwe mutoya. Bazwi nabwiye nyina, ubwira ca kigugu cawe kitamenya. Abantu twarakubaye n'abantu babiri, bwira ca kigugu cawe kitamenya, kuko yaramaze kubona yuko agaciro k'abana muci n'igihe bamenye. Ca wumva yuko bitoroshe. Mbega uyo muntu umunsi yareze abana biwe akumva umwana w'ikigugu nawe ntariko aramukunda, azomenya iyo vyaje biva. Agiriwe ubuntu akaguruka amaso, azobona aho vyaje biva. Nico gituma bene data, utwiye kwiyumvira igituma uvuga kurya, ukwiye kwiyumvira igituma utabara bya bintu kurya, utwiye kwiyumvira igituma ufise uko ukoze muri wewe. Hari ibintu vyinshi bitava ku Mana bifatiye kuri kahise kawe. Kubera iki bamwe iyo bafise kuza ngaha aho imbere aha, bamwe baragwara mu nda, kuko igihe cyose bagize expose mu ishuri avuga ngo nanaho uravuze aho tubwike ngaha. Ntari yakuza akiri muto batemera ivyo akoze, secondaire ntibavyemeye, kaminuza cyaja muri ya matravo en groupe, ntarigera akora ikintu impande y'abantu ngo bamwevariwe. N'imbere mu ishengero rero twe turadukeneye ko tubwire Imana yakoze, utakora kumenga ko turiko turagukoresha ikibazo, kumena ntakibazo twe turagukoresha, twe turumviza Imana yakoze mu buzima bwawe. Wabwiwe ngo uruhanga rwawe umenga n'ingasiro, ucumenga n'abakizwa bose bakona ko umenga uruhanga rwawe niki ingasiro. Kumbe tubona umuririmbyi wacu Imana duhaye, ntitugo tubona vya bindi wumva. Hari amakuru akwiye kuva mu vyumviro by'abantu, sino turashobora kubaka ingo tugasanga urugo rwacu ntiruryoshe, tugahabwa ibikorwa mu ishengero tugatora kuzana ibintu ahubwo tuvyononesha ibintu biturimo tutazi ko dufise. Tujya kubona ibintu bamwe bagwanye n'ivyo, Imana ikagendera bakosora. Imvugo yawe iri mwiki? Iyo uri wewe ubundi wewe niyo bintu kuna gushira mu vyo uvuga, uri kurivuga. Kubera iki bamwe mu ma presentation ma seminaire bwa jewe musanzwe banyita apôtre, ashira ko amazina, ariko apôtre siko yavutse ameze, ubundi yitwa nziko ruriho. Sivyo, banyitwa nziko ruriho apôtre, katavuzwa ko kandi hageze kuri apôtre aca ba francophone cyane kugira gasomeke. Why? Boje mvugana cyane cyane hani ndi representare gare naka ubanza ukumve, ariko biti jewe musanzwe nitwa nziko ruriho Adrien, ikintu nkora hano ku isi ni umupastori. Iyo ni presentation nziza cyane, kugira ngo igituma ndakivuze na cyo kugira ngo ivyo ngiye kuvuga umenye en qualité de kiniko ndabivuga. Mugabo kigi ukora si cyo zina ryawe, kubera ma crise d'image, kubera uhagarara mu cyo turi, umenga utavuze icyo tumaze gushika ko mu buzima, umenga bava dusuzugura. Ariko ijya ntambaro gira muri wewe, je ntahimba mfise, ni intambara yiwe wenyene. Ukwiye kwiheza nawe hamwe atari mu isigane gasigana na Satani wenyene. Kubera ki bamwe bumenga nta bantu bakunda. Je vraiment nkene ibintu byo gukwegana by'abakizwa. Aka je nkenenze dusenga hamangire nte nirondeye ijambo je simba nkwice foko nigira. Kumbe hari ibintu fise wagize amahoje baragukomerekeje, ariko naho bagukomerekeje byarashitse nko bishikira n'abandi, warukiye kurondera ingene ukira. Imana ihabwe icubahiro. Iyo wanse kugurana abantu ngo abantu baca baherana, ntufashe ingingo nziza burya. Oya, ahubwo Satani araryohewe yuko yakuzaniye umuntu ugurana ntagusubize kugira iki isoko y'abandi bazima bazoza mu nyuma. Ahubwo iyo baguheranye cyane cugurana cyane kugira ngo wanke ko Satani aguha inkuru mbi muri wewe. Hari amadesije ava mu bikomera abantu bafise, bakumva umenga jewe farmasi nkuri byo gushina, jewe ni right. Right. Baguze ku murongo nawe ga ntiwemera, ariko abantu ngomba bashire hehe.
katubwa abantu bakize. Imana ihabwe icyubahiro. Ubuzima bwacu turashobora gusanga tudafise ibintu byo muri twebwe bidushoboza kuba abo Imana yifuza ko baba, mugabo ugasanga twari guhitamo ko ivyo nyene vyabaye tubiyunguruza akayungiro k'ijambo ry'Imana, ibiri byo tukabisigarana, ibitari byo tukabikuraho. Namba twimviye ku bantu batatu, ni inkuru zabo ndazi murazizi. Umwe ni Gideyoni, mwene nde Manase. Ihanga yiwe ryose rifiko rirafatwa nabi n'Abamidiyani. Mu kubafata nabi baza gutora ingano zabo, gushika ihanga ryose ryibera hehe? Mu myobo. Gideyoni agiye gusekura ingano kugira ngo nk'ico barya, Imana iramusuriprenye, iraje iramutangaje ahantu Musanze. Urari kumwe nawe wa muhizi wiki? Nawe ati ivyo uvuze nivyo? Niko yavuze? Niko Gideyoni yavuze? Eka dushyire ko mu Bacamanza igice cya 6 umurongo wa 12. Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 12 tubwira ngo nuko marayika uhoraho aramwiyereka aramubwira ati uhoraho ari kumwe nawe ewe wa muhizi w'inkomezi. Gideyoni aramwishira ati mugenzi, namboraho ari kumwe natwe, niki gituma ivyo vyose bigirante? Unayishiye ku nkomezi. Amajambo avuze avanye afisi icyo afana nico uravuze. Oya afisi ibindi bibazo bindi asanganywe. Yavuga ati mugenzi, uhoraho Imana yawe arabakunda, njanye he kwishura kiya kibazo. Mugabe ibintu Gideyoni avuze ntaco bipfana n'ivyabwiwe. 13 aramwishyura ati mugenzi, nambura abwiye umumarayika, nambura ari kumwe na twebwe, niki gitumye byose bitubako? Kandi bya bitangaza vyiwe byose vyasogokuruza basogoza batubarira biri hehe? Batoraho niwe yadukuye muri Egiputa, ariko none horaho yaradutaye, yatugaye mu maboko y'abaki. Imana ivuze aspect force, undi ase aspect plan de Dieu. Ntibariko barahuza. Amakuru musanzwemo ari afite ari kariganiriza Gideyoni. Yewe ati mbwira ko ngizuhoraho akanganiriza, mbwira inkome zanje ahantu ziri. Yavuga uko byari kuba bisiguritse, ariko afise ahantu karatumbereza umutima kuko ni hasanzwe. Asanzwe Imana yarayitoye ikosa. Hajya ari karakiza Imana ko yihenze, nico gituma ibintu bivuyemo ntacyo bipfana n'ibivuzwe n'umumarayika uhoraho. Izo intambara dufise. Nimba Imana yumva, nimba Imana nakoreye, nimba Imana ivuga senga kwanje, kubera iki senga ntivuge? Kubera atari karagomba gutahura, ntiyamenye nuko ihanga giye rikorera ca muri bijya bihe kubera kuva ku Mana. 14 Uhoraho aramwitegereza aramubwira ati genda uko inkomezi zawe zingana, ukiza ab'Abisirayeli ubakure mu maboko y'Abamidiyani, nije ubwawe ngutumye. Mbega Imana yishyuye ikibazo cya Gideyoni? Ntacyo bivuze ko ikirambwira icyari n'ikimutumye. Ntigomba gumikorera ku makuru musanzwemwo. Inga bandaye 15 umvirize. Aramwishyura ati mbega Abisirayeli nobakiza nteka mwami wanje, inzu yacu ko ariyo hehe? Hasi umuryango wande, nanje nkaba ndi umuherezi kwa? Ivyo bintu bifaniki n'Abamidiyani, bifaniki na sokuru. Afise amakuru amujyamyemwo kandi ariko aramwiyononera, kandi aho kumva izuhoraho aguma akoresha yo nyene. Kandi ugiye kuraba Imana ntigenda yishura ku bice ariko aravuga, Imana iguma ku cayo. Kuko nije guhindurwa n'amakuru yawe, ko amakuru yawe irayazi gusa wayagizire mauvaise gestion. 16 Uhoraho terega jewe nzoba ndi kumwe nawe. Ntigera ivuga Manase, Uhoraho ntavuga Manase. Ega nzoba ndi kumwe nawe, kandi uzorereka Abamidiyani nk'uwishe umuntu umwe.
donc umenga Imana ivuga ikirusiya ujya mukavuga igifaransa. Erega nzoba ndi kumwe nawe mu yandi majambo, ntugwe wiyumvira aho uvuka, ntiyumvire n'ukuri uwanyuma aho uvuka. Ivyo sivyo nkeneye kumenya. Menya uwo ndi, menya uri, n'ico nkubwiye gukora birahagije. 17 arambwira ati naba ngiriwe ikigongwe imbere yawe ntunyere ikimenyetso kinyemeza ko ari wewe ubwawe uvuganye nanje. Basi tufate ko basi ariko aragerageza, naho niba bidasiguritse burya ikimenyetso n'ikimenyetso kuti iyo usabye ikimenyetso harimo na manque de foi. Kiriya gihe byarabaho, nibuka muri fiançailles maze kumva ko madamu wanje ajya nyine twari ko turagendana mu ishure, nage ndabwiye Imana, Imana ndakwinginze uyu munsi nyene ngiye kubigisha, wari umugwi nawe ngiye kwigisha yari arimo, umwe aje kumpa urupapuro rumwe ncamenya yuko ari we wanje. Sha ntiyarumpaye, n'ubu ntararumpa, kubera kutagira confiance kuri iryo umutima. Wamenga nkeneye Imana imanuke umubiri ingishirize mu bintu bigaragara. Nimba ari ubuntu ngiriye nyemeza vraiment, yerekana ko iyo muntu muri we nta Mana y'umutima wiwe, hariyo we, il est ivre de lui-même, aborewe wenyene. 18 Abacamanza 6 nuko ndakwinginze ntuve hano kugeza ngarutse aho uri. Iyumvire bisigurika yemwe, kubera kuganizwa n'uhoraho Imana yashigikiye ibimurimwo, Imana yagiye imwuzuza ibyerekeye iyo Mana ubwayo, ubone yanayitahuye umenga yishikanira ikimaze. Kubera ari Imana dutahura naho ishobora kudutora ikosa, ati ndagukorera uko ushaka, ntiyacihushura. Mu ntenge zacu by'Imana iratuba hafi, nicyo gituma ngo ihamagara abantu batashoboye bikakibihindura abantu bashoboye. Gideyoni Imana imuha umwanya wawe nyine, ati mbiza ndakubwiye niwe uzokiza abantu bawe, je ndigiriye inzu ndakora ko wabikoze. Gideyoni ntiyari kubikora kwere, ntiyari kubikora. Bigaragara ko Gideyoni amakuru yari afise yari muri we nyene. Kubera iki? Amakuru muri mwerekana ngo iwacu ngira 6, papa wanje arasanzwe ngaho Yerusalemu. Sivyo gusa, mbega turiki twebwe ko muna twebwe n'uruhora yaranadutaye, mbega za kunganiza guteka andikira umumareka yambaye ikanzu yera ari yadutaye. Muri we nta kintu kizima kiri muri we. Imana ifise ikosa, se afise ikosa, nawe ndafise ikosa, n'umugambi w'Imana ufise ikosa. Yaratakaye, afise amakuru akura ku Mana atariyo, ariko Imana yamubonamo inkomezi, yamubona ko yazocungura ubwoko bw'iwabo. N'ikintu dukwiye nifuza kubatumiriramo. Il faut que nous nous définissions à nouveau dans le Seigneur. Dutereza gusubira kumenya abo turi mu mwami. Ubana jya wimvira ngo papa ntiyize, mama ntiyize, ndumufuni nta cyongereza nzi, ukaba wimvira ngo ntangabiri niri mfise, ukaba wibonera hamwe hasi, ufise amakuru ahagaze ku bikomere wakuye muri kahise, none uzokwamuherekeza abandi. Cyo tumara abantu badatangura ibintu, yama agomba kugendera mu vy'abandi, adashaka kunigana n'ibintu ngo abitangure bimugore, ariko agira ati mu myaka 5 nzobanda bihagaritse neza. Kubera iki? Aratinya échec. Kubera iki? Warize gukora ikintu bashaka kuvuga nabi, ucura biheba. Gideyoni ni l'image y'umuntu afise amakuru y'umuryango utagiri mu kibanza yashaka, bica bituma n'Imana itahogwa ugutariwe ukutariko, nawe nitahura ugutariko. Yawe umenga ntaca maze mu gihe Imana imubona ko ari umunyenkomezi kandi azokora igikorwa kidasanzwe gucungura ubwoko bwawe. Urinde nahe mazina wiyita. Uwa kabiri nifuza kutwimvira ko
ni Stefano canke Etienne muri Bibiliya. Mu Vyakozwe n'Intumwa igice c'indwi umurongo wa 60 batubwira ngo Stefano, Ivyakozwe n'Intumwa igice c'indwi umurongo wa 60, nubaharure ko arasemerera, ntiyivuganye, arasemerera, arabatahura ati ntubaharure ko iki cyaha. Amaze kuvuga atyo agira ante, aracikana, kandi Sawuli nawe yarabishimiye ko yicwa. Ubu ninde? Ni Stefano, umwe mu bantu batowe nk'abadiyakoni i Yerusalemu. Yarafise muri ubushobozi mu byo yavuga, mu bwenge yakoresha, mugabo hagira igihe haraba inama y'abarongozi n'inama y'igugu ry'abantu, baramwicisha amabuye. Ariko uyu muntu ngiri ijambo yavuze ariko ararangiza, yahaye ikigongwe abatakimusavye, yagize umubabaro impuhwe ku batazibereye, yumva afise ikimenga, yumva ati ntacyo jewe ndagiye, ariko bakeneye imbabazi. Nico gituma amakosa ya so, amakosa ya mama wawe, amakosa y'umurongozi kanaka, amakosa y'umuntu yitwa kumenga wari warizeye, ikintu ca mbere ukeneye ugira ukire wewe ni gutahura. Burya comprendre cye gutahura nirivuga rihadikirizwa na bake. Benshi aho gutahura baragiriza. Mbwa gutahura bisigura iki? Ni kumenya ngo babikoze kubera ko nabanyavyaha, babikoze kubera yuko kudatahura ivyo ari byo, bakoze kubera ko banyita umwansi wabo, ko ndabatahura rero sibo Satani yabitije, Mana nubaharire. Kuwa kane narabashinga nta y'umuntu yankoreye icaha carambabaje sinobabesha, mu kwezi kw'indwi k'umunani umwaka uheze. Ndamuraba uwo muntu mbona ari ibintu byinshi bimuriko. Ndamuravye ndabati uyu muntu by'ukuri ikibici yayikoze sinkeneye ukibaza ko nta vyabona bikenewe, biragaragara. Mugabo uyu muntu arafise ivyiza muri we. Ndabati uyu muntu none ni kugira cyene bazikintu cyambere no guhezagira. Mugabo kandi kubera nzi ko Imana itamenye gukwikora, nama ntangara ingene Imana itemeye ko Ananiya abandanye n'umugore we kubera ko bagize fausse déclaration. Imana kaca yihanganira Petero yihakanye Yesu. Mbona ko iyo Mana yacu itamenyerwa. Ndavuga ati aba bantu, uyu muntu numva afise responsabilité yo kumusabira ikigongwe ku Mana. Mana ntumuhane Mana w'umuntu. Namazi genda musengera, Mana uyu muntu yari umwe, Mana ntumuhane, umugirire neza. Arafise ivyiza ikarakora hanya mu isi. Uyu muntu ise w'abana, ni nyina w'abana. Uyu muntu ndamuravye muri maso meza, arafise ivyiza muri we, naho yankoreye iki. Avant avuga ngo pour comprendre les autres, il faut se mettre à leur place. Benshi tubona ikosa ry'umuntu tukarisimbira, heraba abantu batubwira bishira hejuru. Tahura. Jewe nama mbwira Imana iyo mbonye ikintu kije ari kinini yakirondera jewe. Ti Mana kino kintu singomba kubona ujya muntu. Kuko wenda bizi ashobora kuba afise meme des arguments. Arafise bituma yumvira kujya ariko arakorana kujyo. Mana ndagushima ko ibi bintu nshobora kubinesha. Kuko biratubwira ngo hamwe nibagerageza Imana izoca akanzo. Apana kugira mutabagwa, kugira ngo mubone ngene mucihanganira. Iyo sengesho je suis sincère avec Dieu. Mana kwiki kintu wakizanye mu buzima bwanje ndashobora kukirengana pourvu ko ndakwisunga. Stefano wari kumuna ariko arajejeta amaraso. Ivyose umuntu yishwe n'amabuye aba kujisha ataboneka neza. Kumbura imbavu zari zamenetse. Kumbura ijisho rya mbere bararimenye, irya kabiri bagimenye après nka 15 minutes. Kumbura uruhanga rwiwe rwari rwamenetse nk'umenye ikirahuri. Ntawuzi ukuntu Stefano yari ameze ku mubiri. Ariko kimeta souci en français. Ikintu yifuza cyane ni imbabazi kuba mukubitije amabuye. Quelle attitude. Nuhe mutima. Nguyu mutima w'umuntu atahura,
akumva yuzuye Imana, ntiyagiye kwakiza, yagiye gukomprena. Ntiyihutiye kwagiriza, yihutiye kumviriza. Imigendere yacu ikirononekara mu ngo, mu mashengero, mu buzi n'ahandi kanaka. Kubera iki? Twe tubonye umuntu tubanza kumuha liste y'ivyo ahagije. Era wa wundi, wa wundi, wa wundi. Bene data, iyaba natwe twogutreta nk'uko nawe utreta abandi, wewe ucuva mu ishengero n'umuryango wawe uvamwo. Mugabo abantu baritegereza, abantu b'imwemu babona iciza gusa, ikibi ati ikibi kumbura azokihana uwundi munsi. Mugabo reka twe turashira umutima ku vyiza vyiwe. Nico gituma mubona Imana mu imvugo yayo ikoresheje intumwa irivuga ngo abagiriki, abayuda, abagurano, abidegemvya n'abasikiti bose bahuriye hehe mu ishengero. Batako abantu bari bameze cyo kimwe. Uraza amahema y'umuyuda urayazi. Mungere ko murayamenya muri kino gihe. Uraza ubwiyone bw'abagiriki mu bwenge bwabo. Uraza kwikengera ko bagurana ubu nyene babagoye kukugira. Igara abantu ubahaye intebe batayicarako. Ukoze ngo guca bugufi, kumene kwikengera. Icara ngaha, oya nukuri mukozi icara. Umuhaye intebe, umuhaye isahani, yumva ko irirako, yumenga ni mukama ntibinkwiriye. Ariko wishengero nta n'umuntu akira, ntatuma urutoke ku bandi, akabonera abantu muri Kristo ibijya byitwa intege zabo, Imana irazitwaretse none irazihanganiye, nawe nuzihanganire. Izo ntege Imana yihanganiye, wowe utihanganira urinde. Kwihangana aho umuntu yize abana n'ubutize muri serire, bagasangira, bagahora muri departement, umuntu akabona umuntu akadishavu n'utari kaza, bose bakabana gusa bakamenya ingene babana kubera ivyumviro vy'Imana bigendera muri bo. Stefano arabitegereza ati abantu ikintu mva nobaha ko mukado. L'attitude, umutima w'Imana, Mana bahare ntibaco bakora. Bazi ngo bayobose Herode, bazi ngo ko arakuringira inzoka mu cyumba, ariko ntibabizi Imana. Satani yabitije, bahereza imbabazi ubukozi. Compréhension, pardon. Ikintu gikizi gikomere cya kahise nuko comprena. Muri 2001 naratse ikintu papa wiwanje, ariko ko ntatashaka kumbwira ibintu, ntiyari yambwiye ko ari muri credit. Ndamwaka ikintu kandi nakimwatse ari mu cago, anambira ngo mbuza nayo mujya kunyaka ibintu nk'ivyo. Ndakakira Rwanda karanyonona nagiye gatahura ntanguye nanje kubura inoti kandi nkuze. Erega hajye narivugisha abasha. Namuhoye ubusa. Ariko neza kari karanshavuje. Yego ko muri novuga ngo yambwiye kutariko canke ariko banza kanshira ku ruhande akaye msigure, mugabo none ko iki ngomba kumubwira ingene yokora ibintu. Nije namwigishije. Ni umunyeshuri wanje papa. Huya. Yizi wanje wapi? None uko iki ngomba ko akora ibintu ngo je ngomba, ngo ko umwana wiwe. Harigiye twigira twebwe des autorités souveraines ku bantu, tugatuga umenga ko abantu ko dukoze uku naho ni bakora uku. Ko tuvuga uku naho ni bavuge uku. Ko utahura uku ni batahure nkuku. Oya. Wewe ni wemere toni nisite uri wenyene hano ku isi. Abandi bakoze ukundi, gusa ubwenge bw'Imana nuko bamenya kubana nabo. Abavyeyi ntibakwiye gushirwa kujya musonga. Mana ntiwakoze uku, papa ntiwakoze uku. Abavyeyi bakwicubahiro ataco banje gukora, ni Imana basaba icubahiro uko nyene, itabanje kurondera ngo babikoze neza nabikoze nabi. Umuvyeyi agoma umuvyeyi. Mwari muzi ko na leta iguma ari leta? Hari ibintu kwiye kwihanganira. Ugakura yijisho. Kuri so nturabeye. Mama nturabeye no muri leta. Hari ababijejwe bariyo. Reka kurabayo. Usanzwe kuri iyo nona umutima wawe uriko uravuga nabi. Kandi gukira k'umuntu bisaba la compréhension, bisaba gutahura terega. Erega burya umuntu arandusha imyaka, arandusha ubwenge, ingabire ziwe sizo ziwanje, kubera ko ingomba ko bigenda kuriya kandi tutariko dukora amavuta amwe. La compréhension, gutahura. Stefano arangiza neza vraiment.
ntiyaravye umubabaro ariko arahura nawe, ntiyaravye amaraso kwangana, ntiyaravye ingene abantu ariko baramwonona ari abantu badakijijwe, ngo abitse ngo mwanyana z'indogo bamwe ko benshi batukana uko. Yavuze ati uhoraho nubaharire kuko ntibazi ico. Hari ibikomere bitazora kuronka niba ugomba gutahura. Hari ibikomere bizohora bidodora ati ninjije se ninjira ati ntiwinjira. Apana ngo nasanze yanshavuje. None washavuye wanje gupfa canke washavuye uri wenyine. Banzu umuntu atahura. Kera madame yarashavye ati none umukozi vraiment twaramukunze twaramwambitse none aragiye. Ati none wewe hajya ntugomba kuva muri SOS. Ntandi wagomba kuja. Tego none wewe kutagomba ko ahindura. None we niwe uhemba amahera ya mbere menshi. Atoya none agiye ntase droit. Comprendre. Gira ubwenge bundi. Banza wisoke muge kundi muntu mwimvite. Eka nawe narakeneye kubaka hewe. Hakeneye mariage, hakeneye kubakira abavyeyi, hakeneye kwambara izindi mpuzu. None ndamuha kumenga harundi yo yasumbye. Uje yansumvya rero reka gende amukorere. Tahura. Kuko mu mageneration ndumva ngo ni generation WhatsApp ngo abana bakeneye ngo barafyina. None wataye waronse? None gasha iwaye nta televiziyo mwari mufise. Ubu televiziyo ziri mu miduga, ziri mu telefone, ziri mu vyumba by'abantu bose. Ngo abantu bakeneye je nta mwana akire ngira confiance. Byo nibitavye nivyasame. Oya si vyasame. Ahubwo gusa bafise ubwenge bukurengeye. Ntuje ufata ko abantu bose batangana nawe umenga ntaco bamaze. Bamaze ibijanye nabo. Gusa nimo batuma bimwe leta batuma ntiyo batuma bimwe. Nikuvyemera nibisanzwe. Mugabo reka ufata ko ibintu bitari nk'ivyi wawe umenga ntaco bimaze. Nta amahoro mu gihugu. Tuzakurondera amahoro mu kubaho kwacu. Imana yabwe cyubahiro. Stefano arangiza neza. Ntarangiranye ibikomere. Ako ubibaza ko Imana mwakiye gute? Yapfuranye yumvira umuntu apfa yuzuye mwemu vrema. Kubera amakuru yiko biramubako yayakiye neza. Hama ari bandaniza gena mu kibanza Imana muteguri. Ndangiza. Joseph ayiwa baramugurisha iki? Bamutaye mu kinogo kwanza. Bamutaye mu kinogo bacamutera ibeyi. Acana mu gihugu cyahe Kinyagano. Abayo akora ibikorwa nyene urabizi umuntu atari wabo. Ararengaje na muka Potifari. Arafunzwe. Ivyo ntibikwiye umuntu agira umururazi. Ubu niho cyugira yandiri ngo abantu yema abantu. Abantu we. Ucugashyira mu gitero cya menshi akarusho shirako. Abantu. Iwacu baranyas. Statut zawe ziba zikiri zivuga abantu. Ngo urabe cyabaye. Yerusalemu hateye ruzuba, habaye inzara. Abi wabo agiye hehe gusuma iwabo. Arababonye. Ararondeye uburyo yokoresha formule aho baronkera icyarimwe kugira ngo ababere umuntu wo kubagaburira. Habe reconciliation. Itangura 50. Naba. Yosefu arababarira ati ntaco mutinya. Yumvira uwo muntu. Ntaco mutinya kubera iki? Arazi ko ivyo bakoze ubwavyo birabagiriza. Mugo ntaryoye kuko bariko baragirwa agomba cyane cyane ko kumwe kubiyagiriza bibavamwa. Afise le souci pour les autres. Yarakize. Nta nahamwe avuga ati reka sha. Afise umugore kwirira habiri umutwa Potifari kabisa. Potifari. Ntafise umugore afise igikashi. Niko yavuze? Uye ntabigarukako. Vyarabaye biri mu byamushikiye mugabo umugore araheze yibere mu masezerano y'Imana. Naco mutinya. Mbega je ndi mu gishingo c'Imana. Donc vyamwaye ko ariko arabihuza n'Imana. 20. Kubwanyu ahare muhumvize bene data. Ngiye umuntu agaragaza icyo ngire mvuge. Kubwanyu mwagabiye kungirira nabi. Ariko Imana yo yagabiye kubizanisha ivyiza
kugira ngo ishitsi biriho muri iyi minsi mushonje ikiza abantu benshi boye. Abo benshi ni bangahe? Bajya impande yiwe. Igikomere nticaronse ikibanza, mugabo histoire yavuyemwo kuba itire, umuhamagaro, igikorwa ciza. Imana ihabwe icyubahiro. Mbega tuvuga tuti erega icyatumye papa ndenganya kwari kugira ngo nze nite abarenganijwe. Wovuga uko mbega? Icyatumye nsonza kwari kugira ngo ntahure inzara uyu munsi mfise orphelina. Wovuga uko? Icyatumye Imana iteba kunyishura kwari kugira ngo ntahure abatari shugwa. Ubwanyu mwebwe kuko mwari abantu buntu, mwari muzi yuko mungiriye nabi, mugabo ivyo nyene Imana yacibikuramwo akaryo ko muronka ico murya. Quelle attitude! Voilà ubwenge bw'abantu bahariye. Ibintu vyose bibi bafise amaso y'impwemu, bafise ayandi marori barabiramwo ibintu, babonamwo igikorwa ciza mu vyabashikiye vyose. Nico gituma il ne faut jamais insulter l'histoire. Kirazira gukubita amaso kuri histoire ukasanga ngo nibutse biriya bihe mama we. Oya, uti Imana ndagushima ko utihenda ku mugambi ufise ku buzima bwanje. Ndagushima ko utihenze. Ibintu vyagiye beraho mu gihugu, intambara zabaye, ukurenganya kwagiye kuraba, abantu bagiye barakurenganya, bijya vyose. Naho woba waje abavyeyi batagusha ukitwa vyitayemwo, naho tari issue du mariage, bijya nyene birafise ibintu vyiza Imana ishobora kubikuramwo niwagira amaso y'impwemu. Imana ihabwe icyubahiro. 21 hanyuma kuri ico gice. None rero mureke gutinya, encore une fois il insiste, n'ayez pas peur. Kubera iki? Numushikanje wa mbere ico nshoboye murakizi, no bafunga nkabafungishayo mugaherayo nkayima ninjya mukaca mupfa. Nimugira amahoro. Nzobaha ivyo girane quelle assurance. Bikor, Social, Ejike, Sokabuzi gzene ziri hamwe. Nzobaha ivyo mugire munye. Umviza akantu kanyuma kujya murongo ngomba kuvuga cyane cyane. Nuko arabaremesha ababarira neza. Le langage itera amahotera umutekano. Imvugo y'uwakize urayumva. Imana ihabwe icyubahiro. Muramwumva gutumvye yavuze ngo jereje ukuntu meze jewe. Papa ntiyavyinishije, nanjye sivyinisha abana. Ariko wewe uvuka kure wangu. Babibona muri meri. Ega we byari bigoye. Kandi ingene wagorana siko abiwe bariko baragorana. None regime nimwe n'inkoni. Ngo arabaremesha ababarira neza. Bene data, hari inyifato tugira tuzikuye kuko abavyeyi badufashe. Hari inyifato tugira tubifatiye ko twabonye abavyeyi bifashe impande yacu. Hari inyifato tugira turavye ngene kahise kacu kagenze mu ishure, ingene kagenze mu bagenzi. Imvugo yawe yashaka kutoreka yuko wowe utiyakira. Nico gituma bamwe bari umukeke arashaka kuri statut. Asemuye rimwe abatoye ifoto. Kandi kubera ko bambwiye ngo asuruhanga nk'ingasiro, igihe cyose yambaye impuzu shasha ataza kwifotora, ntibikunda ko yovyibaga ivyo bintu. Iyo ni vide. Uzuzamwo Kristo Yesu abire uza mu buzima bwawe. Agukorera akantusha ntugire ico bivuze ko. Yanashima je. None wabikoreye iki? Ugira kuvuge abashaka kwitata canke Imana ibone. Tugene muri scanner ijambo ry'Imana. Imana twitege twemere turabe. Twibone. Twibonera sose ingeso zacu. Twibonera sose ingene tumeze indani muri twebwe. Twibone isoko y'igituma tuvukoresha ijya mvugo. Nayo se umwana w'umukobwa yari umugenzi twabana. Uyu mukobwa no kuri yari mutoya gose kuko nk'icyo gihe yarashingira nka 15 17. Bwandagenda abwire turiko turaganira ku mugoroba mwijoro. Yari yanje akangwira ko ejo kumena general kanaka. Urahaze ngo ejo nari bwabona general kanaka. Akama yisigura inciro nyinshi kuko nari bwa mu kizongo mbe ngire umuntu agwara.
nagiye kwimenya ko umuntu yari afise vide yo kwemegwa. Nani gasha uyu mwana kweki yakunda kumira kwa kumena general kashambira no wariwe. None hoho iyo abaza ubwenge ntiyari kwiyumvira ko niyumvira ivyo bariko barakora na general. Mbwa kwera bugugu yumva yavuze ko bicaye na general umenga arahagijwe. Umenga imetera pima zirarenze. Umenga agacira afise karaduze. Hasi bibazo. Hako nabaza ikintu kimwe. None uri umuntu yubatse vraiment. Ukavuga ico wariye. Aye makuru ndayakeneye. Mumbwiza ukuri. Mikro banze bayikupe basi. Umukeke. Ukagutwara neza na neza ku buryo umenga uterekanye ico wariye. Oya hari ikintu kibuze. Bambwiye ko hari abantu ngo niyo bambaye impuzu nshasha baca bacegwa mu ishengero kugira ngo babibone. Rema tuvi. Ntukicemegwa nimutemewe no muhira. Ubu ni Imana yakwemeye, emera wibone mu mwami, ibindi bintu bireke, ivyo binogo byose uzemo Yesu Kristo. Kuko sindababesha hari ingwara mbi zidusuzuguza. Hari igihe wibaza ngo wiyubashe kumbe wisuzuguje. Umwe mu Bafaransa bagiye bandika ibitabo yitwa François Rabelais yavuze ngo c'est un chercheur de plaire qu'on de plaire. Iyo wibaze ko ikura biryosha ubikura bibisha. Soyez vous-même. Remplissez vos vides. Uzamo Yesu Kristo. Vous avez de la valeur dans le Seigneur. Murabana Imana yakunze uko nyene ntuze kwambika hatsanzwe hatambara. Fuka asanzwe ho fukwa. Hama ntiwambika hatambara. Kandi burya turakuzi haje nawe duhora. Turakuzi natwe turazwa n'utumutuzi. None nta kuntu tuba twenyine uko nyine. Tukakirana tuzinanye. Pana kuvuga yuko ejo bari umukeke nakara uzona kwandikira message urumva hari ukuntu bimeze muri konti uvuga Imana ngiriye neza ndafise 18 millions 15 20 nakaje kundamutsa none yaraje none kweka yaje atambariye ni kwera mu nubucuti muri haba babiri kwa Imana igira neza yumvira umuntu nka je vraiment nkaba nanje ngira uku ukazi ngo Jesu rumvise ishimwe ko nawe ntiwarushimikiye ku Mana warushimikiye ku cyakubayeko. None mu cyumba warabikoze ishimwe rya mbere ni mu cyumba ubundi singaha imbere kandi ishimwe rya mbere igira kabiri wese mu cyumba ni consécration. Benshi bazi ko témoignage ya mbere ari le parler. Oyaye intahe ya mbere y'umuntu ashimye Imana ni kwiyegurira Imana. Yesu azuse yagiye kuraba abande Maria ngo yakuyemwo abadayimoni ati aja kuntahura asambuze ngo tugenda yaza kubuza kuko ivyo nakoze kuri birahambaye. Ntiyaje kuraba abantu yagaburiye ya mikate na ya mafi kuko bajya bavuga ati second round reka mutama. Oya ati sinke yabona gaburiye ko abagaburiye umubana maze gusonza nkene yabona bohoye kuko baca baza. Ikintu cyambere sura guha Imana ikumva kakira neza n'ubuzima bwawe bwose. Imana ihabwe icyubahiro. Bene data uzugira ikibazo igihe wumvise umunezero mwinshi bakwemeye. Uzugira ikibazo bakwemeye. Ushobora kuzobikora habwa iturire mu marangamutima yawe. Kandi uzugira ikibazo mu gihe uzokumva kumenga isi yomenya amakuru akwerekeye. Uko ayo makuru meza usanga ari wawe n'umugabo wawe gusa. Uzugira ikibazo ugihe umuntu menga ari umuntu kanaka wiyumva kumenga wokorako. Yo kuvuga ko akuzi. Bibaye nkenegwa Imana zobikora vraiment kuko hari ibintu by'imigenderanire byiza Imana izana. Mugabo ntubigwanire ntukubitana imyere kama washigeri kubera umuntu abona kumenyekana. Wapi tekana turakubona uko nyene. Turagukunda uko nyene, turanezeye ingabire yawe, turanezeye w'icuri, turanezeye kuri mu gitabo cy'ubugingo, turakubaha uko nyene. Pempoti nyene wariye, ingene wambaye, twebwe nta kibazo cy'abantu turondera abatunzi, turondera aba mu mwami. Ubwo nibwo buzima. Nayo itanga kubona ko nagusumba, umeye kugira utangure kunondera ingene nawe unsumba.
cangira ikibazo. Utayo kubona kandi kunsumba, uzoguma ubimba ati peti, reka. Bamureka abantu mucevu bamwe bamureka. Kirazira kubona ko umurongoza gusumba, ubona ko yagutumweko gusa. Hama ntubone ko abantu basumba, ubona ko batumweko. Ntutaye kurondera amakonte yabo aho bavuka, ibyo bafise, rondera icyo mubamarira icyo bokumarira, uzikura bo muza buri equilibre mu mwami wacu. Imana ihabwe icyubahiro. Ntitugendane ibinogo mu mitima. Yesu naduhaze. Stefano nakarokeza. Jedeo nabona ko Imana yamukosoye. Joseph nakarokeza. N'abandi benshi bagira bagendana n'Imana basanzwe, Imana ikorana ibikomeye kandi Imana ikabuza bakumva iyo Mana ariyo umugabane wabo. Yesu abezage cyane gose. Duhaguke turangize. Ninde wumvise kuje mu mitima? Ujya muntu agomba kugira isengesho riri simple ryo kumuhezagira. Ujya nyene yakubabaje. Si birebire, nitwe abanyedini. Ujya nyene wumvise priere de bénédiction. Hajya ahantu wumva umenga ntiwaronse icyo wifuza muri kahise kawe, hashira Imana ati Mana ndagushima ko mu bijya ibintu byose byabaye ubizi. Naguhaye icyo cyose Mana. Umuntu wese ari hano amatwi yiwe yumvise ino jambo, ubwenge bwamutumirije ko bamubabaje, haba mu muryango, mu ishengero, mu gihugu, mu izina rya Yesu Kristo Mwami, turabahariye. Uhezagira abatubabaje Mwami, ubaha umugisha, ubaguriye mu buzi, ubasigane amavuta, ubahe kuronka icyo bagabura mu miryango yabo, ubakuze mu mpande zose Mwami, ubahezagire Mwami. Ivyo bakoze niko bari babitarakiriye gihe. Kandi natwe Mwami waduhariye byinshi, nuhariye dukora uko abandi batabishaka, harabadushavuriye, natwe turabahezagiye Mwami, ubaha umugisha, ubahariye uko natwe waduhariye, ubaha umugisha Mwami Yesu. Ivyatubaye ko abavyeyi batatubera icyo twari twiteze, abatuvuze nabi uruvugo, abatubesheye, ubahezagire Mwami. Ivyo vyose turazwara ikiza kiva mu ivyo Mwami. Naho ubwenge bwacu bito bitahura Mwami, turazi ko vyatwubatse, turazi ko vyaduhaye ubwenge, vyaduye kubona tugwaye, bamwe twaciye tubabeshera natwe, abaye twabavuze nabi, ariko turigaye imitima yacu tureze imbere yawe Mwami, uyisomoza umuti, duharire aho twaciye tuvuga nabi. Ubupfuvyi bwacu, kugira accident kwacu, uguhomba mu kazi, muri business, ukurenganywa, vyose Mana turabigushize imbere, ukure mwiciza ku buzima bwacu. Nta kosa wakoze Mwami Mana, nta kosa wakoze Mwami Mana. Uri Imana y'ukuri ku buzima bwacu, uri data wo mwijuru, uri umuvyeyi wacu, wise umugambi ku gihugu, ku ishengero, ku isi yose, no kuri twe umuntu wese ku giti ciwe. Vyose birabira icyarimwe Mwami, ukitegereza ugakora ibikubereye Mwami. Ngo mbega uhoraho ibi bimuhimbaye si vyakora, turakwizeye kubyo jambo Mwami. Ndakweka abafise ibikomere vyo gutabwa, afise ibikomere vyo kutemegwa, afise ibikomere vyo kutumva hari ico bakuziga ko Mwami, basenze ntibishugwa. Mana ndasavye ivyizigiro bishasha muri bo mu izina rya Yesu Kristo. Satani turamuranduye, yafatiye kuri kahise, arahaza bene data, abazamwe ibikomere, ariko turamushinguye mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana butangure gutemba kubera bawe Mwami. Amajambo mazima y'indemeshanyo yo kwizigira, yo kwatura ivyizigiro, atangure gutemba muri bene data. Ubahezagire Mwami. Abumva bacitse intege, babonye ingo zubakwa nabi, ngo nta marage tuzogira, Mana bonyene uyu munsi waganirize mu izina rya Yesu Kristo. Bagira ukwatura kunzi, bihane, bizere mu izina rya Yesu. Abakomekejwe n'abandi, paske babona ikintu cyose cyitwa umuntu ko ari kibi, batagomba kugura imitima ngo bagire imigendere n'abandi.
umenga bo babonyene niho vyoba vyiza. Mana ico gikomere gikire mu izina rya Yesu. Ube kwatura kuzima, ube kwigaya, ube kona itunga riri muri bene data mu izina rya Yesu Kristo. Ubwiza bw'Imana butembe kuri bene data mwana. Ndagushimiye cyane kuri Imana yo kwizerwa. Uduhezagire mwana. Umwisha wawe kuri twebwe mwana. Abakenzi bari hano babajwe n'abagabo babo. Abagabo bari hano babajwe n'abagore babo. Mu izina rya Yesu Kristo. Harabagiye barafise ivyo bata kubera umubabaro. Mana nyene icubahiro, inkomezi nshasha kuno mugoroba. Ukundi gukora gushasha, ukundi kubasengera gushasha, ukundi kubaserva gushasha, ukundi kubatura kw'ivyiza gushasha mu izina rya Yesu. Mwemera dukize igikomere. Asomoza umutugwaruka ruri hano mu izina rya Yesu Kristo. Mana urakoze. Urakoze Yesu. Urakoze ku Imana yo kwizerwa mwana. Abakomekeje nabo batazi babona ibihe babonye biba ivyakozwe n'imvura ivyakozwe n'umugwi w'abantu batazi. Tangura gushimana uti Mana hajya wari uhari, hajya nyene wari uhari. Tangura kubw'Imana uti hajya wari uhari, hajya nyene wari uhari, ariko hari ico vyakoze muri jewe. Ndamubwira amaso y'imhemo. Haleluya. Mwana urakoze mwana. Yesu urakoze mwana. Abafise imitwaro basengeye kirekire. Mana nyine icubahiro uyu munsi turasenze mu izina rya Yesu Kristo. Reka wishyura abera bawe, wishyura abagize imihe basenga batabona batumva. Mana uyu munsi ko kwakomeze kubakoreko. Mana inzira dicigwe mu bugaragwa, ata inzira cika inzira bakubone ubaserukeko mu izina rya Yesu Kristo. Erega niwe Mana twizigiye, niwe vyizigiro vyacu, niwe uganza ivyaremwe vyose, niwe ukuranya imyanya n'ibihe, niwe kwizigirwa. Mana uhezagira ubwoko bwawe Mana. Yesu turagushimiye Mana. Iyo ntebe yawe uriko iradutekanisha mwa umutima. Iyo ntebe y'ubuntu wicara ugacizuroranye izibereye. Iyo ntebe utumira kwa mahanga yose. Iyo ntebe ushikako kumva imbabazi ku bwoko bwawe. Aho nyene niho tuje nk'ishengero rya MINEVAM Kigobe. Utwirure, utwishure, uduhise ku masezerano. Utanga imvyaro muri MINEVAM Kigobe mu izina rya Yesu Kristo. Utanga imvyaro muri MINEVAM Kigobe mu izina rya Yesu Kristo. Utanga amazu mu izina rya Yesu Kristo. Mana tange mariage mu izina rya Yesu Kristo. Wirura bahazwa. Umanuke ubwiza budasanzwe. Uhezagira ishengero ryawe Mana. Turaguhezagiye Mana. Turaguhezagiye Mana. Icubahiro. Haleluya. Ubwiza. Itunga. Haleluya. Ugupfukamigwa. Haleluya. Ugusengwa. Ukuririmbigwa. Ukwikubitwa imbere. Ugusengwa ku bwoko bwose. Bibi vyawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana. Urakoze ku Imana yo kwizerwa. Turagushimiye urahera cyane. Mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen. Amen.